kubera kutiga mbwira rabi no mbwira kubera kutiga ingo hano ujaye ingo mbwira impamvu utaraja ku ishuri ufise imyaka ingana 12 utaraja ku ishuri warabihevye rero nshaka kwiga hewe nshaka kwiga mbwira hindukira kwanza mbwira je ifo kwa banze kwanza nkwaye nawe nshaka kwiga urabishaka none habuze kugira ngo uje ku ishuri amahera Hello bakunzi ba Ashali TV sava mumeze neza Love mwarimu umutade w'ikigwa wanyu ndameze neza bimwe mu buzima biratwigisha neza yuko ivyo ducamwo biturusha bitugora bituma twitwa batade w'ikigwa kugira ngo ubuzima bugende neza ntituza juzo dufasha ninde ntituzi neza ejo tuzoba turi hehe peut-être ejo tuzoba turi ahantu heza bivanye n'ubuzima ducamwo Love mwarimu navasha umwanya ndavuga ati reka ngaruke mpaguruke subenze kubarondera za nkuru vya bindi musanze muzi neza ubuzima bw'abantu babayemwo hirya no hino hatandukanye reka dufata kanya tutembere tuje gutembera tuje kuzana inkuru mwadutumye ariko kandi tubabwira neza yuko mwakanda subscribe kugira ngo utarabikora abikora hakiri kare umaze kubikora nawe Imana ikimuhezagira cyane mudukurikirana kuva kuna gushika kuherezo murabo no munsi tugiye kuganira nabandi uno munsi batugiye kuganira babaye mu buzima bumeze gute canke babayeho gute basanzwe bakora ibiki mu buzima bwa misi yose murabizi ko nteganza ni ikintu mutishimire ikintu mudakunda inkuru zanjye zose canke amatoza yanje yose ngira ku bantu biba ari ibintu bimeze neza kandi bityoroye ndabakunda cyane gumana nanje kugira ngo tubanaye tumeze fresh Samze meze neza none izi ni pinu turira gute none meze neza aho ni vyiza sasa ko mbiza karadi kwisanganira nawe wumviriza cyane bebe ni sawa umeze neza bashefu ndani ngamboti zaheze aho ifo ko muguri zindi yaheze nyene kweri maze kwanka bose bameze neza ariko yego turashima aho ni vyiza kandi tuje kubatemberera tuganire yego neza cyane duhindura n'ivyiyumviro bose yego uno munsi bakunze ba Ashali TV nko mwabwo ngene twabwiye neza ko tugiye kurondera abene igihugu biwacu ni muri Afrika ni mu Burundi igihugu ciza ndetse igihugu gisanzwe kirimo ibintu byinshi bitandukanye ariko kandi harimo ibintu byinshi twe tutazi tutarabonesha amaso yacu abandi bantu babayemwo dukwiye kumenya dukwiye kuyiga bikagira ivyo bihinduye canke tukabahindura bimwe mu bitekerezo baba bafise navuze teka ndahashike ona musa aho mubona ko turi ahantu
sinovuga ko hameze neza cyane ariko uko ubuzima bugusaba kuba uko ububonye kububamo uko ubonye kugira ngo uprofite kuryama ejo uvyuke neza bisaba gukora icyo ari cyo cyose ndi kumwe n'imisore ndetse ndi kumwe n'umuvyeyi n'abana ndetse usabona kumenga n'umuryango munini uri urondera mu buzima budasanzwe bumeze neza umwe wese ashobora kwiyumvira ati aha hantu ni hehe kuki babayeho gutya anye mwese murazi neza yuko Afrika ariho heza akabaho na habi ariko ni gute twohindura ubuzima nk'ubuunya abantu babayemo tukabugira bwiza ni mu gihe je nawe twofatanya tukabahindura ivyiyumviro canke tukabahindurira imibereho yabo ariko sindabicisha amajambo menshi cyane sivyo sindabicisha menshi cyane katubanza tubayagishe kwanza tukumvirize nabo ingene babaye muri buno buzima impamvu babubayemo ndetse mu gihe tuzi neza ko hariho n'ubundi buzi bwinshi cyane bwobeshaho umuntu urameze neza sasa neza cyane akazina kawe bakwita gute Jeba Bigirimana Jean Bosco. Bigirimana Jean Bosco. Nawe umeze neza? Eko naje meze neza cyane. Nawe witwa gute? Jaba akazina kanyanishe bara Eliezer. Abari yakwanze bakubanza bakubone basi none abo turiko turakorera ko dutumikira abadutu. Mama ingo none nawe tuyagize ize uno musi je nyaga na bose. Ngo tuyage. Bebe ni sawa? Mwe muriga. Wowe uriga iskuri wa ntuyiga kubera iki kubera kutiga mugira rabi no mugira kubera kutiga ingo hano ujaye ingo mbwira impamvu utaraja ku ishuri ufise imyaka ingana 12 utaraja ku ishuri warabihevye rero nshaka kwiga hewe nshaka kwiga mbwira hindukira kwanza mbwira je ifo ko banze kwanza nkwaye nawe nshaka kwiga urabishaka none habuze kugira ngo uje kwishura amahera none ntibatubwiye ngo umwana muri primaire biga ku buntu none muri primaire cyase amahera none mama wanuyu mama ingo mbwiye ngene umwana utaramujana kwishura ingo yaoye umve ingo bimbwirira ino neza muvyeyi umeze neza none nawe egera hano tuyage genda basanze ahantu musaze mukoreye mvuge ko ari imirimo yanyu ya misi yose hano onya muba murondera iki kwanza muri ino yarara tora amakara tukarondera turayaduteka kugira dufase abana ubuzima bubayemo igihe kingana gute canke bimeze gute kugira ngo umuntu wese yumve ubuzima bubayemo petete no munsi je naje nk'ijisho kugira ngo hagire abantu benshi babibona basanzwe bafise nk'uburyo canke ikindi kintu bofasha ejo hoza umuntu akavuga ati hari abantu nabonye abaye mu buzima butameze neza nje kugira ngo ndabahereze n'imbaraga sabuni ari uduharage ari umwumbati tugire ico tubiganiye kwanza ku buzima mubayemo ego mugize neza mu tugarukira mukadufasha mu mugize neza ego dukava ngaha ahantu habi uri umuvyeyi w'abana bangahe abana batatu nta kandi kazi ufise ukora taraka akanyene nguma nkorera ko misi yose kuza gutora amakara hano onya mwebwe bibabeshaho gute aya makara muyajana he bo hari gihe ngaha umaze gushika ngaho umaze kuyatora ushobora kuyajana muhira akagufasha gucana kubera ubukene bw'iki hana wo cana ayo ngaha kandi azi yuko yarose amafaranga kuzagura yandi nta kuntu woza guhunahuna ngaha ufise uburyo nk'amakara hano onye mucamu yagurisha nkangahe iyo waronse uyagurisha gute mbo sikeshi beshi bashobora kuza kuyagurisha ni bwa bukene nyene ashobora kuza kudutora hanyuma akadujana mu rugo akaducana nawe urazi ko ngahi Bujumbura atahanu bashobora bari buze guca ibiti cyangwa ngo bagire ikingo hanyuma ngo bacane n'inkwi basi haraza wenyera gasura igihe yarara hanyuma baze kurisura nambato y'amakara dufate nk'akadobo cyangwa agashashe gacajana muhira hanyuma agacana si beshi bakunda kuyagurisha kuko ngaha nta muntu ari ngaha yorohewe oya nta muntu ngaha yorohewe yego we kwanza bantu nyisho kwanza kibazo canje umbwire kwanza ngene umwana ataraja ku ishuri kandi afise imyaka 12 akuze mu gihe tuzi neza yuko leta mvye leta nkozi umwana muri primaire yiga ku buntu gushika mu wa gatandatu yego muragize neza kumpa ijambo jewe umwana bwa mbere yaragiye ku ishuri kubera amikoro makeyi urana ndi ngaha ndi umugore nta mugabo mfise yaza kundashiyona cyangwa ngo ampe udukara two gucana narabuze uniforme
ndabura n'uturato n'ubu urabona birato twambaye ingene bimeze nyene murahabona amakaye narabuze nyene ngo numva ngo n'agakarine numva ayo mahera mbanye menshi camitamo kumicarika muhira mpaka umunsi Imana izobishaka azogenda kw'ishuri. Hari umuntu yambwiye ngo hagiye ikintu gituma umuntu abaho nabi nukunanirwa kuvuga biramaze gushika avuga ateka nitura umuntu ndamwiganira ingorane nubwo no bamuhuye n'umuntu mwira ngo ati gende ndakwiganira ingorane kwanza ndagutinyuke ndakubwire ati je mfise ikibazo kiniki umwana aje kw'ishuri. Twebwe urabona nka muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kugira uronke umuntu agufasha ngo akugurire uniforme y'ibihumbi 12 akurihira inzu akurihire n'amakaye meme n'isakoshi y'umwana cyangwa crayon yo kwandikisha biragoye. Yahevye ishuri ageze mu wakanga yarageze mu wa kabiri acabanza arabidepoza shiko no musi ntaciga oya nticiga urabona twirirwana ngaha Mwiyarara noya akajumbu tusangirira ngaha noya karaya nkuko umugenzanje yabivuze tugasangirira ngaha hama nyene aho Imana izobishakira yo nyene izozana umumarayika dukure muri ubu buzima. Buno buzima ntibyoroshe cyane kubona umwene igihugu canke ikiremwa muntu kibaye mu buzima nk'ubu unye ariko mama reka no jenkene akajambo kavuye kuri we ndetse ugira ico ushikirije kuri kino kibazo ngomba kubaza muri ko mutegura gute ubuzima bw'abana banyu muri buno buzima bwo Mwiyarara mugihe muzi neza ko ngaha hari ingwara nyinshi cyane bashobora kwanduriramo ndetse bakagwara hakabura n'inyenere mu bushamwa bafashe nagerege musanze munakenye cyane wasaka mudufashe mwamugize neza kandi turashima yuko mwahise ngaha nimwogena mutanumviza n'ijambo ry'iwacu twe turakenye gose hari hano mbere n'abaheba ngaha kuba turirwa ngaha abana bagira ibintu bibi n'ukuri turashima Imana kweri Imana yagize neza. Je nshaka kumenya reka kazozi kurategura ku mwana wawe umwiriza ngaha Mwiyarara kubera kutamusiga muhira kugira ngo uze ubikoremo hama utaye uko ngaha uyu mwana afise kuhandura ingwara nyinshi. Je niko nkenye jewe ndakenye gose nuko nkaho uno musi iyo uvuye ngaha kurondera amakara hano ushobora kuronka nk'amafaranga ngahe ku munsi muvuye n'agahumbi nk'agahumbi cyangwa amajana 5 nkagura akajumbu k'umwana karari nawe nta mufasha ufise je ndamufise n'ikigaba mbere basha ahubwo nako nuvuga ngana sima Imana emwe mugabo n'ikigaba ntakora barakora yamasandi ibintu ngagasara ndagasora akora ngaha nyene uno musi ariko se harubo oya se hari bo wewe urumva akazi ko ngabujya karatandukanye ubonye dutonze ngaha twese umwe wese habari akazi abari karakora amaze kuba afise akazi abari karakora hariho buza arondera amakarato hariho buza arondera ibirato hariho buza arondera gutora amakara hariho buza arondera ibishato vy'inka byo byaraboze haruza arondera ibiraya byo kuja kurya urumva twese akazi ko ngaha karatandukanye nkaje akarore ki wanje nza ngaha hari uko nje kurondera wo mapike gupakurura kubera mfise inguvu ndakagusa nuko ntagira kandi kazi ko hejo ko gasaba nk'inguvu je no gakora izanyira Indya mbo nkiza Indya nkubu ndashobora kumva bambwiye ati ingo ukore ngaha nkaca ndonka bakampa ibyo bibiri nkaca ndonka amahera yo kuja kugira gute kugura duharage ni jenga niko mbaye nisho gituma mvuga ati umuntu abari ngaha wese afise inko bitandukanye nidukora kamwe nyuma y'uyu mwuga canke nyuma y'akazi ukora nuwe wundi mwuga ushoboye gukora umwuga nshoboye gukora jewe kunyonga ikinga ndabishoboye mbo gushona ibirato ndabishoboye guhoma amabese ndabishoboye no kubaka sidadire kubaka nje wese ndabishoboye ushoboye kuba umufu udaguruka muje kurondera unarige muri kino gibasaje ko bari ko arabomora hiyo ruguru bwa buryo ndakubwira burya ushengera tajambo ugushengera tajana ugashengera tajambo uyinuze iryasuka utangwa kuja kunevera hajya niyo ibanza kunanira kwanza iryasuka nawe nibaza kuco vyumva kubwa mvise umutaye kugeragura ijya nipfo cyangwa ujya mu ikonejya nuzeye birananira gose kuba niriwa ngaha ariko no munsi cyari kibazo nabaje bategeze banyishurako kuki mutavuga ati abana babi muri ramwe mu bikoremo mwe mukuze musanze muzico muri kumurarondera abana bege ogire kugira ngo baje kure y'ingwara nyinshi zitandukanye naze ahanya hari ama infection nyinshi cyane abana bogwara kubyo mutabu muronka ngine muzobavuza kuri ico naco cerekeye ico hari gihe ushobora kuba ufise abana bato muhira mbo je mumaze kuba mfise abana bato muhira nyina wiwe ari ngaha burya nanje ndi ngaha
none umva nk'umwana yoba ari umucuko n'undi yonka ntitutegerezwa kubasiga muhira oya tutegerezwa tuzananye hanyuma tukarondera nabo turonka ico gihumbi cyangwa 200 tukaza kuryayo abamaze hanyuma twarindira isaha Imana ikazokora. Guys, je ndarengewe n'ubuzima hagiye abantu babayemwo. Wewe nimba uri muhira ubona neza yuko ivyo bayemwo peut-être waraye utari uno munsi gusa. Menyene twari abantu bamaze n'iminsi 3-4 badashira ikintu mu munda. Nuvuna neza ko dukwiye gushima Imana kwanza ukuntu umwe wese abayeho kuko hari ikimuga kiri mu bitaro, hariho uwundi aryamye adashobora no kuvyuka ngo aje no kwiherera. Numva n'ibintu n'ubuzima umuntu usanga abayemo butanuka, ariko niyo mufise ico wofasha ico ari cyo cyose ku muntu ari we wese gikore, kuko ni impembo nziza uzobikorondera ku Mana umunsi w'iherezo uzoba wandikije ikintu ciza. Ariko kandi bano bantu peut-être barafise byinshi baba bipfuza gushikiriza umwe wese ariko aradukurikirana. Reka tubishishe kuri uno mushinga ntaye. Yego ico twaba twipfuza, yego ikibazo kuva ico twipfuza twashobora kwipfuza yuko twoshobora kuva muri ubu buzima, kuko nta n'umuntu n'umwe yoza binezererwa yuko abona turi ngaha ahantu bujyana ahantu hagenewe ibintu by'umucafu, ko twebwe umwene gihugu ntagenewe ibintu by'ubucafu. Ikintu cyo wagira ngo muve muri buno buzima cyo barikiye nk'icubona cyo shobora nko gufasha nka jewe cyangwa mvuze mu bwishi. Wavuze ati gene ko muva muri buno buzima, ikibona ko cyo wagira ngo muve muri buno buzima cyo barikiye mu kwiruka mukava mu mashi mukaja mu migere mukara mwebwe nyene mwe mushaka kubikorerako, hanyuma mukaraba umwe wese akazi bashoboye bate mugatuma mutanga akazi ko hejuru mugapana ko ngamwiyarara. Kuko hariho benshi tuba tuzi ibintu turafise ibintu by'ubushobozi Imana yoba yaratanze. Ari ikintu cy'ubushobozi Imana yoba yaratanze, umwe wese aba afise impano. Ari impano umwe wese aba afise Imana yamuhaye. Kuba umbajije ico nkaje ukavuga ati wewe kanaka akazi ndabona vraiment uragashoboye sawa, akonda karose ndashobora kuba ngaha ntakihari, nkaca ngenda nkaja gukora akazi unyeretse. Ari byo kuko nta kuntu namwebwe namuje no ngaha nako usanga ariko naduma kurusaze nkuko nawe ukaca binezererwa vraiment. Oya ni imbo ntibiryoshye kandi ntibinezerewe na gato. Mu binezererwa kwere umwana ngana nkuko abo bose ubona ngaba rintu ko duma kwisaza. Ivyo ntibyo baneza namwebwe turabana b'igihugu vraiment. Je naje no munsi nk'ijisho ry'abantu canke nk'ijwi ryawo kugira ngo ijwi ryawo rishike kure, ijisho ryanje ryabonye naryo rishikana ibindi kure, kugira ngo umwe wese ahari ufise ico yofasha kuri bano bantu. Hano ni mu buterere, ni mu muterere benshi bahita mu Kimbote, ni ino ku Mwiyarara. Yes of course. Site Nyarumanga. Nubwo hari abantu batameze neza ndetse babaye mu buzima bubi butandukanye, ufise ico yofasha arafise umwanya wo kuvuga ati kananye ndahatembeye ndaharabe ivyo nabonye kuri televiziyo ndabirabe n'amaso yanje rayo ko vyo bari ivyo. Umwanya ni wanyu kugira ngo muzoze muhashike. Je Love mwari mu mutade bukigwa mwabe ko nafashe urugendo rurerure, nanje narusho kugira ngo ndahashike ko nanje navuye kure cyane nko mwabibonye, ariko Imana ishimwe twashize ndetse niko ndaganira nawe mu bonda hasanze. Imana ishimwe ko banankundiye si bose bafise gutanga ubuhamya imbere ya kamera ko benshi barabitinya, but Imana ishimwe muta. Je akajambo kanyuma mba hoshikiriza kwaraka. Akajambo kanyuma nuko gusa boraba ikintu ngene bodufasha kugira tuve muri ubu buzima turimo, kuko hariho benshi bama baje gutyo kandi hariho za radio Sanganiro, hariho zande zamazaje ngaha. Mugabo rero ubu turumva ni kumwe Yesu Kristo avuga ati rindira mu gisagara nazo ndigashika ryari. Nugutabaza ngaho ko mwaje wese tuguma dutabaje rero umva dutegereye mu gisagara nta kundi muraraba nyene bizogenda. Namwe rero sinzi genda mu gikorere ko turabe nyene umuntu bava ngako runo rusazi naje rurandengi, abana bari ngaha, abagore bari ngaha, bandi bene wacu bose bari ngaha. Murabe nyene hagenewe umwavu ntihagenewe abanyagihugu.
Yes, bakunzi ba Shari TV mwakoze kudukurikirana aho uri hose waba muri Australia waba muri Canada waba bahehe waba mu Burundi Imana guheza gihe kwadukurikira ariko ube wabonye kino kintu turimo kino kintu murundi mugenzawe abayemwo yuko kitaryoshe ugira ico ukoze ugira ico wofasha ku gihugu cyawe kugira ngo ejo heza uno mwana ari muri no yarani yariva makaja kwishure kubera wewe azokwishima azovuga ko naronse intwari ingira uwondi uno munsi petete ashobora kuza preserve biciye kuri wewe we never know ntidushobora kumenya icyo ari ariko kandi tubikore tufise umutima kwanza wo kubikora nico cyambere gikuru murakoze cyane El Malove mwari mu mutade bukirwa wanyu ndabakunda.